UPTV Burundi News. Ubwo kwivuna abansi bw'Uburundi gwaraye rusozereye kuri wa gatanu ihiganwa rya gisirikare risozera umwaka w'inyigisho n'imyimenyerezo w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 ku civugo inyigisho n'imyimenyerezo mu gwego rwo kwivuna abansi bw'Uburundi ni inkingi yo gutsimbataza ubushobozi bw'ubwo gwego mu bikorwa vyago vya misi yose no kugira abarugize bose babe abanyamwuga babushitse. Mu gusozera ayo mahiganwa abahiganwa bakaba biru kilometero 8 bagashika barasa batumbereza umwansi. Ijambo ryo gusozera ayo mahiganwa Lieutenant General Jean Paul Habimana icegera c'umukuru w'ugwego rwo kwivuna abansi akaba ari nawe yahagarariye ivyo bikorwa avuga ko kabaye akaryo keza ku barongoye imice itandukanye kubona urugero rw'ubuhinga n'ubumenyi bagejeje ko abo barongoye kubahiganywe nabo kaba akaryo ko gushira mu ngiro no kwerekana ivyo bigishijwe. Kubahiganwe nabo kabaye akaryo kabereye ko gushira mu ngiro ivyo mwigishije. Naho rutari rugamba abatararusha ko barakuye ishusho ritoya ryago bo kuruha ntushobore kwicara uruhuke udashitse aho utegezwa kuja kumva ko urasa atari bikino ahubwo uraza kugira ugeme ko utagemye umwazi we ataguhusha n'ibindi. Bizeye rero yuko mwatawe neza akamaro k'igingi ziraga urwego kwivuna abansi bw'Uburundi nko kugenderana ntaryo discipline gufatana mu nda muri vyose na hose n'izindi. Mwariboneye ko ingabo ibushitse irangwa n'ishaka umutima wo kwitanga uzira kwihebura no guheba urangwa nyabona no gukora gushika ku gatsi ka nyuma kamwe twita agatsi umukomanda. Iyo niyo nyifato itegerezwa kuranga umusirikare wese w'urwego kwivuna abansi bw'Uburundi mu bikorwa vyiwe vya misi yose cane cane ku rugamba. Yarakeje kandi abahiganywe na cane cane abarushije abandi ku bukerebutsi n'ubuhizi bw'abaranze abasaba kubera karorero keza abandi. Nimukomere ku muheto mwamane umutima wo gutera imbere umwuga bwatoranye maze mubere akarorero keza bagenzi banyu batazirikana ko umwuga wacu ari umuhamagaro bakibaza ahubwo ko baje guca amahera nk'abandi bakozi ba leta. Ndashimiye cyane kandi abarongoye abandi mwese mu ntambwe muri ko muratera mu gutunganya inyigisho n'imyimenyerezo mwisunze intumbero zitangwa n'ibiro bikuru by'urwego rwo kwivuna abansi bw'Uburundi. Ndabifurije kwamana inyota kwama mutera intambwe kuja imbere mu bikorwa tujejwe. Ndanabahimirije kurushirizaho kwitwarika inyigisho n'imyimenyerezo wo murongo gushikaho zisubira kuba igikorwa ca misi yose ku musirikare w'urwego rwo kwivuna abansi bw'Uburundi, gutyo umusirikare wese yifuza koko kuba umunyamwuga abushitse ategera ko ari ngombwa kwiga kwibutsa no kwimenyereza ivyo mwuga wa gisirikare. Ndashimiye kandi abagize umugwi watunganije aya mahiganwa n'abasirikare bose bahiganye b'idisipline n'umwumvikano byabaranze bigatuma amahiganwa agenda neza. Uyu mwaka tugiye gutangura rero tuzoshimikira cane ku nyigisho z'abarongoye abandi
Igifaransa instruction cadre, no ku myimenyerezo ishira mu ngiro ivyigishijwe, Igifaransa tuvuga exercice pratique. Abarongoye abandi rero musabwe kugira kwanyu koko intumbero z'inyigisho n'imyimenyerezo mwashikirijwe, kugira ngo igikorwa cyo guteza imbere urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi kibe umwitwarariko wa misi yose warongoye abandi twese, maze umwaka uzorangire intwaramiheto z'u Burundi zateye intambwe iboneka mu buhinga bw'ubumenyi bya gisirikare, cane cane mu vy'intambara. Ndangije menyesha ko dusozereye amahiganwa yaramaze imisi abera muri diviziyo ya kabiri, ko tunasozereye icese umwaka w'inyigisho w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 mu rwego rw'abasi mu Burundi. Ivyo bikorwa bikaba vyarangijwe no gutanga ubushimwe ku barushije abandi, haba ku giti cy'umwumwe ndetse no mu migwi. Ikambi y'abasirikare bacungera inzego BSPI ikaba ariyo yatahukanye ikibanza ca mbere, hakurikira ishure ry'ibisongerezi mu gisirikare ESO, mu gihe akarere ka kane ka gisirikare kaje mu kibanza ca gatatu. This is the Up TV Burundi online TV on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, and all social media platforms. Please follow us. Up TV Burundi, together we can.